Jewe nitwa Emmanuel, umwungere wa mbere w'ishengero Baptiste mu Burundi. Intumbero y'urugendo rw'uno munsi muri iki gitondo twazindukiye hano ku ishengero rya Baptiste mu Ngagara kubera hari hatunganijwe ibikorwa byo kubaka ingoro y'Imana yitiriwe ikinjana. Abakristo rero bari bazindutse kugira ngo bavange beto hanyuma bashobore gutangira gukora ibikorwa bijanye no gushiraho amasomeye yo kubaka urusengero rwitiriwe ikinjana. Twandi rero byaduhimbaye biratunezera kubona abakristo bitanze ku bwinshi bariko barakora ibikorwa, kandi biragaragara yuko intango ari nziza, biri ku murindi mwiza. Abakristo babikora nyene ubona ko banezerewe kandi bashima Imana. Ibikorwa bimaze gukorwa ubu ntiharagera kugereranya ibimaze gukorwa n'ibisigaye, mugabo ico bikoze gusa intango ni nziza. Turi ku kivi, abakristo bariko barakora, tukabona rero yuko muri make intango ni nziza kandi biraboneka yuko umwete n'ishaka biriho byo gukora. Rero ubu ntiharagera ko tugereranya ibimaze gukorwa n'ibisigaye, kiretse gusa ko intango ubu iboneka ari nziza. Ico twiteze nuko dufise ivyizigiro vyuko iyi nyubako izokubakwa. Ico nico dushira imbere, nico dusenga twibwira Imana ku munsi no ku munsi, kandi tukagira icizere c'uko iyi ngoro izokubakwa, naho kumbure bamwe bashobora kubona ko yoba ari nini canke igihe coba ari gito, ariko dushobojwe n'Imana kandi hakaba n'umwete n'ishaka izokuzura kandi bizokorwa neza. Akamo dutera abakristo bo mw'ishengero rya Baptiste nuko umukristo wese ahari hirya no hino yokwiyumvisha yuko iki gikorwa ari iciwe. Turamutse twubatse iyi ngoro y'Imana yitiriwe ikinjana ikuzura, rizoba ari iteka kuri twese ababatista aho tuzoba turi hose. Hanyuma kandi inshuti n'abakunzi ba Yebebe nabo tubasaba yuko bodufata mu ntege, Imana uko Imana yogenda irabashoboza nabo bakagenda bagira ico baterereye ku gushaka kwabo, kandi bashobojwe n'Imana. Kubw'ivyo rero tubona yuko umuntu wese cane cane abizera bo mw'ishengero rya Baptiste bogira inguvu, umwete n'ishaka byo gukora, kandi cane cane bagakomeza umutima wo gukorera hamwe, kuko tudasize inguvu zacu hamwe naho dushobora gushika. Kuko na kare abakurambere barayamaze ko nyamwigenda ko atari mirinke impeshi. Biboneka rero yuko rero abakristo mu mashengero yacu atandukanye batokwiyumvira yuko inyubako ari yo mu Ngagara, yuko abakristo b'ishengero ryo mu Ngagara ari bo bonyene bakwiye kuyubaka. Oya, ni inyubako yatunganijwe kandi yateguwe n'ishengero ry'Ababatista mu Burundi. Kubw'ivyo rero umukristo wese ahari hose ahamagarirwa kugira ico akoze n'ico atanze, nico no gusenga asaba Imana kugira ngo dushoboze kubaka iyi ngoro. Twebwe ico tugiye gukora ubwa mbere ni gusenga no guhimiriza abakristo, no guhimiriza abapasitori, no kubakundisha ibikorwa, no kwereka yuko ibihe byacu twabayemwo tugenda twubakirwa n'abagira neza bava muri Denmark batwubakira ha canke hariya. Dukwiye kumenya yuko ico gihe carenganye, ubu ni twebwe nyene ababatista hano i Burundi duhamagarirwa gushira inguvu zacu hamwe, tugatanga, tugakora n'umutima wacu wose, tubikunze, tutababaye, tutagoberewe, tubinezererewe. Hanyuma iyo ngoro y'Imana niyuzura rizoba ari iteka kuri twebwe nyene tuzoba twarayiyubakiye, kandi tuzoshobora guhagarara mu gihe cyo kwinjira tuvuge tuti izi ni inguvu zacu twakoresheje Imana yadutije muri iki gihe cacu. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha.